Kubera iduga ry'ibiciro ku bifungurwa rimaze ryibonekeza hano mu gihugu cacu, vyaratumye amashuri y'indaro bitoroha kugaburira neza abana, nubwo vyashitse ku mwaka uheze ubushikiranganji bw'indero buheruka kuduza amafaranga 100 kuyahora afungura umwana umwe ku munsi, nk'uko bishikirizwa na Steven Niyongabo, umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganji. No mwaka tukaba dufise abanyeshure bangana 29,000 n'amajana 634 bagaburirwa babaho ku buryo bwa leta, no kuvuga baba mu ndaro. Hari ikibazo c'iduga ry'ibiciro kiboneka kuri bose, si mu mashuri gusa no mu miryango biraboneka yuko ibiciro biza biraduga. Iyo biduze rero bifata bose, no kuvuga yuko no mu mashuri y'indaro bibamwe. Ku bijanye nuko abanyeshuri baba mu ndaro baba babayeho nabi, nkuko bivugwa na bamwe ivyo sinovyemeza cane, kuko turafise ukuntu dukurikiranira hafi ikibazo c'iduga ry'ibiciro n'ukuntu abanyeshuri batereza kubaho. Ayo mashuri 98 ntibabayeho kumwe. Hariho amashuri yifashe buke buke, hariho amashuri yifashe, hari n'ayandi afise ibibazo. Nico gituma ndagomba kubamenyesha neza yuko nubwo ibiciro vyaduze, hari igikorwa twakoze mu mwaka uheze kugira ngo turabe ko twotorera umuti ico kibazo. Hari ukuntu umwana yari yandikiwe amafaranga 800 ku munsi, kandi vyari bimaze imyaka myinshi cane, nubwo ibiciro vyaza biraduga, ariko ku buryo leta itanga twarashoboye kuronka uburyo bushobora gutuma tuduza gatoyi 100. Haco tuva ku 800 tuja ku 900. Aho hari muntu mbere kuraba yuko twokemura ico kibazo. Nubwo ubwo bushikiranganji buriko burakora ibishoboka byose kugira butore inyishu y'ico kibazo, uwo muyobozi asaba abayobozi b'amashure kuza bararima amatongo y'amashure bafise kugira basahirize leta. Hari abayobozi b'amashure bafashe ayo matongo barayakoresha, barayarima, ku buryo ushobora gusanga nk'ishure ryimbuye nk'itoni 10 z'ibigori, ibiharage, imboga, uzusanga havuyemo nk'iminsi 10 cyangwa 10 ningahe, leta iza yongereza kugira isahirize bwa buryo bwava muco twokwita kwimwana autofinancement ishure riba ryagize. Ayo mashuri arahari, kandi twaragize inama n'abayobozi, turanabigisha n'ukuntu bashobora kwitunganiriza imigambi kuri ayo mashuri, kwa ayo matongo leta yabahaye. Umutahe leta yabahaye n'amatongo, kuko benshi hari abaca bihenda bavuga nta mutahe tugira. Umutahe wa mbere n'ayo matongo leta yabahaye, umutahe wa kabiri n'ubwenge Imana yabahaye. Nuvuga yuko batereza guca bakoresha ubwenge Imana yabahaye n'ayo matongo leta yabahaye. Hari amashuri tuza ashobora kuba yimbura vyinshi, n'ayandi bikigoranye, ariko baze baravugana barabe ukuntu batezanye imbere, bigishanye n'ubuhinga bakoresha kugira ngo bateze imbere. Niryo hangiro twihaye rero no mwaka yuko amashure batokwama bizere yuko vyose bizova muri leta, muga barabe n'ivyo leta yabahaye basanzwe bafise ajya kw'ishure babikoreshe kugira bigire ico bibamariye, ico bimariye ishure. Ubwo bushikiranganji bukaba bwarasavye leta ko amahera yo gufungura ku mwana umwe ku munsi yosubira kuduzwa, ukaba burindiriye inyishu.